nta kintu na office ntawe ni mana nawe ntacyo office. Yes, yamba kozi wa BTV Burundi, yamba kozi ibiganiro B Live Show, nirakoze Ange Nkrita, mwa muri kumwe na hamwe na DJ Rafa cyangwa Mr Home. Umeze neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Ariko nkaba ndamutsa abakunzi bacu aho bari hose bariko baradukurikirana mu kino kiganiro B Live Show. No musi rero bibonye twatanguye n'igikorwa cyo guhimbaza Imana. Tuvuga tuti ubuntu bw'Imana nibwo buduhagije. Yego, ibyo dufise byose twahawe n'Imana uko tumeze kose. Imana yatugize rero nta kindi twokora atari kwishima, kwitazira, kwininahaza, kwishira hejuru y'amajuru ibihe bidashira. Sirafaheri cyangwa se Nyandwi Rafaheri turi kumwe gusa. Tufise umushitsi yabanje kutujana mu poemo Imana, atubwira ngo kubera Imana turi kubera Imana. Turi kumwe na Divine Light. Tumeze neza? Yes, meze neza cyane. Namwe mumeze neza? Turashima Imana. Imana shimwe. Asa neza. Tuvuge ko ubuntu bw'Imana wamaze kwisha cyane nawe washizeho akane. Ariko navyo nyene n'ubuntu kugira ngo bikunde, navyo nyene n'ubuntu bw'Imana. Kugira ngo nigishira ko n'ubuntu. Yes. Meze neza? Yeah, meze neza cyane. Urashobora kumusakunza ibiganiro B Live Show n'abakunzi bawe. Ndabaramukije cyane aho muherereye, ndavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Twagire kuraba Divine Light, yatubwire Divine Light ninde, tumuheruka kera, jemerwa kumwakira ku ndirimbo New Level, kandi nawe nyene turaza kwishika kugira ngo tuyivugane ko bitandukanye. Twaje kugira ngo tuganire mu mwanya wiyaguye. Turahera kuri Divine Light. Ninde umuntu agerageje kuyivuga? Divine Light ninde? Divine Light n'umurundi kazi, nkaba nkijijwe ndi umwana w'Imana. Ndavuga inkumi sindagira mariage. Ndumu artiste, ndaririmba nkongera nkavuza guitar nkuko mubibona. Sinzi ko hari ibindi bintu ndakongera kumenya Divine. Icyo bari kubaza umenga wacishuye. Okay. Ubise yivuze nyene Divine Light ni umuririmbyi kundi mariage ariko afise umufiance. Ntumva ko kabazo. Ico nibaza yuko ntashobora gitangaza nkayene. Sindigera mvuga ko ndamufise cyane ntamufise. Rero reka tubaze. Ushaka kuvuga ko namufise bigaca bihera no musi. Rero ibyo ni wanga cyane. Bavuga ngo n'umuri kuntu umuntu wa muntu arashobora gukora. Ari umuntu umwe bigeze kumubaza ati ngo urubaze cyavuga ati bukebuke, avuga ati buhoro buhoro. Urubasha kuba urafise umufiance? Biraza. Ngo ndiko ndabibona. Sindabibona ariko umengo. Ari umugenzi ushobora kuba ari umugenzi ushobora kuba ufise umugenzi wawe. Ukibaza ese n'umusheri wanje canke n'umugenzi n'umugenzi wa hafi. Ariko ivyo mbo ukuntu ndabibona umenga turakundana ariko ariko reka tubirekere Imana. Biragoye Imana. Reka cyashaka kwishaho dukundana nawe kandi ufata kumugeni. Ikibazo ugabo yabitoye yavuze ati sinkunda kucishura ico kibazo. Kwishura ico kibazo ko ni kibazo kigoye. Ni kibazo kigoye kubera dufatiye ku bihe tugezemo. Na Bibiliya iravuga ati ibihe tugezemo ni bihe bikomeye cyane. Bikomeye cyane aho umusheri yakana umusheri wiwe, aho umuntu mushobora kuvuga ati murakundana hanyuma musezeranye mukaca mwankana. Hari n'abandi baba bibaza ko bakundana kumbe muhira w'umuhungu barazi umusheri ari principal, umwe bita Berser. Asanga nawe uriyita ngo Berser kugira ntibakubabaza agira ntibavukana ni hatari. Barakwita Berser kumbe Berser wavura arahari. Kandi usanga ujya wundi atazwi niwe yitanganiza cyane. Kwitanganiza gusa aratigita mama buta. Kakanu karababaje. Ngo bingo nibiki bikogwa aya mari mu bikogwa. Ego rero turi kumwe na Divine Light, indirimbo yiwe ubuntu n'ubuntu. Yavuze ko arakijijwe. Shaka namubaza ikibazo kimwe.
wakijijwe gute? nakijije gute navuga ko hari umuntu yantumiye igihe kimwe hari muri 2013 naba mu Kirundo arantumira mu ishengero ryabo na isengero muri Catholique ariko antumira muri Bomberge cyane umva biraryoshe mbandanya njayo ariko mu nyuma uko nagenda tahura niho nafashe ingingo yo kukizwa nanje nkakira Kristo. Ushobora gusigurira umuntu kugira ngo umuntu akizwe bigenda gute? Nisunze ijambo ry'Imana ko rivuga ko umuntu yizeresha umutima akaronka kugororoka hama akatusha akanwa kiwe ko Yesu ari Kristo akaronka agakiza. Rero bisaba ukwizera kandi ukwizera kuzana no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. Rero umuntu d'abord amanza kumva ijambo ry'Imana rivuga hama akizera and then akahitamo kwakira agakiza. Hariho itandukaniro ryo gukizwa no kureka ibyaha? Yego, kureka ibyaha umuntu ashobora kureka ibyaha mugatakijije kubera ko navyo birashoboka. Wakijijwe ariko kareka gukora ibyaha utarakizwa. Je nisunze ikijambo ry'Imana rivuga urumva agakiza kazanwa kazana no kwizera Kristo ukatura kwa ari umwami ukugorokana ko kuzana no kwizera. Rero urumva umuntu yatuye ko Kristo ari umwami arashobora kubandanya akora ibyaha kandi yarakijijwe mugabo kandi kubera ko wakiriye imbuto muri wewe ikugera umwuka wera agenda aragufasha kuva muri ivyo byaha. Ari umuntu yatubwiye ati ngo umuntu akizwa umunsi ku munsi. Urizera yuko umuntu akizwa umunsi ku munsi canke umuntu akizwa rimwe? Ahubwo nibaza ko umuntu yihana umunsi ku munsi. Donc gusa urufite umuntu ashobora kugwa mu caha cyangwa akora icaha hama akagenda ahantu agasaba imbabazi Imana akihana imbere y'Imana asaba imbabazi yihana. Yego. Haza rero ikibazo nyamukuru kivuga kuvyerekeye ubuntu. Kuko ubuntu ni ikigo gikomeye cyane ndetse kizana na polemique mu bantu bitokora bakizwa. Avuga ati ubuntu bw'iki wewe wakoze ibyaha uzosha urabone wa munyabyawe wa musambanyi we wa mboregwa we ariko kacaza kantu kavuga ati ubuntu ni ikigo gikomeye cyane. Turashaka rero niyo ndirimbo nshasha ya Divine Light ivuga ubuntu. Turashaka rero urumva ko ico mfise nagihawe agakiza siko ukuntu mbayeho ubuzima mfise byose. Turashaka dusigurire rero kuvyerekeye ubuntu niyo ndirimbo yawe abantu batahure ubwo ubuntu bumeze gute, ubuntu bufise inkomezi zimeze gute, ubuntu buzana ihinduka gute, bufuka ibyaha gute, ubuntu buzana ivyizigiro gute, ibintu nk'ivyo. Mvuze ngo ubuntu canke n'ubuntu nibaza ko ikintu aho ku buntu ni ikintu utatangiye ikiguzi. Hari n'igihe ushobora kuronka ikintu nubwo wari kuri gutanga ibyaha byose utari kugishikira ariko ukakironka kubera ubuntu. Donc ikintu uhawe ku buntu ni ikintu uhawe utarinze kuri ikiguzi na kimwe utanakimerita. Ndiko ndaririmba indirimbo ivuga ngo n'ubuntu ni hari ukuntu umuntu agenda ariyumvira ivyo Imana yamukoreye kwako jewe kenshi mu compose indirimbo nirabirako mvuga ivyo nabonye canke ivyo uko nagenda ndabona ubuzima bwanje n'Imana. Rero hari ibintu ushaka kubona mu buzima ukavuga ati nukuri iki kintu ku nguvu zanje ntaco nari gushobora kwanze nta nico nari kuronka ariko n'ubuntu bw'Imana kuba mfise ubuzima no munsi shobora kuvuga shobora kutambuka shobora kuba ndi ngaha twahuye jewe ndemeza ko ari ubuntu bw'Imana kuko hari abantu ubunyere tuvugana bamaze kuva mu mwuka. Hari n'abandi bari bababaye badashoboye kuvuga ariko twebwe twagira ubuntu kuko bagiye naco twari tubasonze n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Rero ivyo ni mu bintu byinshi umuntu ashobora kwiyumvira kuba hari kuba ufise ico ufise cyangwa umeze uko nyene umeze atakintu na kimwe wahisemo si wahisemo ngo meruku n'ubuntu bw'Imana.
rero Jenny nkishimye narise mu mutima ndavuga ati ndabiye kuvyo Imana yankoreye kuva nkiri muto gushika nuno munsi nta kintu na kimwe natanze ariko n'ubuntu Imana yangiriye ego jada cyafse ikigwa kuri ubuntu ari abantu bavuga bati ubuntu ubuntu burafise nkunzi ubuntu burafise nkunzi bashatse aho kugati ngo n'ubuntu bw'Imana twagiriwe twebwe bari abantu bagize accident simba bari abantu bapfuye twagiriwe ubuntu urumva ari abantu bafuse kubona twebwe tuvuse dukomeye abandi ari bimuga n'ubuntu bw'Imana twagiriwe kuvuga ubuntu bajya byagenze ni Jean ushaka kuvuga ngo bajya abantu bandi bagize accident bagahasiga ubuzima bo ntibagiriwe ubuntu ariko twebwe Imana yakinze cyahitanye Imana yatugiriye ubuntu n'ukuri abantu bose bapfuye ariko nije gusa narokotse abantu twagiriye ubuntu cyane rwose Imana yakoze Imana yagize neza ako kantu ubuntu buragira nkunzi ubuntu umengo burahitamwo no je ikintu numva ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kabisa ahubwo danje ndaciyumviriye ko kubera ko kenshi turagikoresha ukavuga ati yo man ukarokoka nk'ahantu ubo man nukuri urakoze kugira ubuntu muri benshi ukamengo baryo bandi ntibagiriye ubuntu ariko ari ikintu kimwe rero nzi ko Imana itihenda kandi Imana ntikosha ikintu cyose ikoze iba igikoze mu kuri kwayo no kugororoka kwayo Imana nikora ikosa nubwo yoreka ikintu ngo kibe ibifise impamvu kandi ifatika itumye ico kintu kireka ngo kibe niyo mpamvu muri byose duhamagarwa gushima Imana kubera ko urashobora kubona ikintu ukamengo cari kibi ukaca wumva umengo uri doze umengo Imana ntiyakugiriye ubuntu kandi hari ikintu kinini kindi Imana yagukingiye inyuma y'ico kintu ubonye kuko Imana itugonira intambara nyinshi tutazi hari nizo tubona umengo nito twanesheje mugabo Imana yo iba yadukingiye ibintu byinshi gose rero aho kantu kuvuga ngo abandi ntiyabagiriye ubuntu ngo twebwe ngo twagiriye ubuntu kwa twarokotse nakantu kabisa numva ko kakarishe nanje ntabwiyumvire ko cyane kubera ko ucumengo wowe watoranijwe mu bandi ariko sinumva ko muri we twashima Imana ko yadukwiye mu bandi tutavuye ngo urumva twe nitwe twagiriwe ubuntu gusumba bajya ariko je nzi neza ko Imana itoreka ngo ikintu kibe kubera ikosa nuko nzi ko Imana idakosha ibifise igituma yabitse ngo bibi haleluya Imana ntakoshika niyihenda oya ego kugira ngo wiyumvire kwandika indirimbo ubuntu turetse ko ishobora kuba wabyanditse wagira ubuntu nivyo uri muzima hariyo tunaturiya ariko hariyo nk'ibintu nka bitatu cyangwa bibiri nyamukuru kuri Divine Light ashobora kuba yanditse indirimbo abikuye ko bivanye n'ubuntu Imana yamugiriye nyene biba bihari kubera ko navuze ko indirimbo ndandika bivanye n'ivyo nabonye ariko kenshi iyo nanditse indirimbo ndayitahura neza iyo nayisohoye kubera ko niho ca ntabura nyene ko ca kintu cari rega nyene bwari ubuntu bw'Imana niko ko najewe niga nkuko message yongera kuza ko nkari cashasha nkuko abandi bose ibashikiriye nkongera nanje gufashwa nkanibagira ko ari je nayisohoye nkumva ahubwo nanje niko nakira lo message mugabo nkuko nabivuze hari ibintu byinshi niyumviriye kubinyerekeye Imana yagira nkorera ivyo nagiye ndashika ko mu buzima ntabona aho byari guca ahantu yiranshikana ivyo nagiye ndacamwo nkabona ikiganza c'Imana kuba imeze uku onye hari abo tubatungana bataba bameze uku biba bimeze nabi cyane bariko babaho ubuzima bupfuye nabi avuga ati ni cyakini nyene lafa yavuga ngo ngucume ngo ni wagiriye ubuntu ariko jewe kuba konzi nyene ku Imana hari rigara abantu bashobora no kugira ubwo buntu ntibabwakire hari n'abantu Imana ishobora kubwira ikintu ntibayumvire bakagwa mu kintu atari kubera Imana itababeretse urukundo ariko kubera ko kutumvira kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo kumvira kuruta gutanga ibimazi rero hari igihe Imana ushaka kukubwira ikintu ntuyumvire ugacisha mu nzira yawe yandanka ukamererwa nabi ariko je ndashimira Imana cyane ko yangiriye ubuntu kuva
ibintu ntashobora kudondagurira ngaha mugabo ndiuka mu misi heze narayikoze audio naragwaye cyane ndagira kure ku buryo nashoboye kumara umwanya menga sinkiri kwisi ndavye ivyo bambwiye ngarutse n'ubwenge bw'iwanje cyane umva n'ukuri kandi Imana ingiriye ubuntu kugira ngo nongere kubaho ndayikorere kubera ko byari gushoboka simbe gihari kandi n'indirimbo narayikompoje ariko nkava mu mubiri nta nayisohoye cyangwa nakoze video yayo kwa ko narabonye narageze ahantu kure cyane rero ndashima Imana ko yangiriye ubuntu kandi nkongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Ariho ijambo ry'Imana rivuga riti dushime muri byose dushime muri byose yaba byiza yaba bibi. Umaze gushikirwa n'ikintu kibi cyane canke kibi gikomeretse umutima hanyuma ukumva winjiye mu mashimwe kumva yuko ikintu cyambere nico nukushima Imana kavuga ati oh haleluya Imana urakoze cyane urakoze kuri ibintu bibi bimbaye ko haleluya ndagushima cyane kuko nta yindi Imana bimaze kugushikira canke nibya za amajambo ari igihe kimwe muri eglise umenga ni comedy sometimes entre guillemets umenga kibintu kuri gishize umenga umuntu yoja mu mpwemu agashima akumva neza yuko yokenguruka ariko ijambo ry'Imana rirabivuga ijambo ryose rirakomeye ijambo rirarema ijambo riravuga ati dushime ariko gacusanga umuntu iyo hageze ikintu kibi kubya turabantu nabira akantu k'umuntu kakaca kaza Mana nukuri Mana kuki wavyemeye Mana kuki wavyemeye bino bintu bikanshika ko Mana umba ari amasengesho yo gushima yacaza amasengesho yo kugira ibihari Mana bimaze kugushikira n'ikibazo cyanje bimaze kugushikira umunsi umwe ukumva neza woja mu mashimo mu gihe washikiye n'ikintu kibi. Sindovuga ko nagiye mu mashimwe nashikira n'ikintu kibi kubera ko mu buzima umuntu aca muri byinshi ariko hari igihe ushobora gushikirwa n'ikintu mu nyuma ukavuga ati iyo ndabimenya sinari kurira kumba Imana yashaka ko bigenda uko hari impamvu Imana yabiretse bibe nico kintu navuze ngo Imana ni kuri kosa ikintu cyose kiretse kibi bifite impamvu cyane ku muntu yizera kuko ijambo ry'Imana ngo byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza kutuzanira ivyiza. Hari igihe ushobora kuba mu kintu kibi ariko inyuma hari ikintu ciza cihishije inyuma hari ikintu ciza kigomba kigushikire mugabo je sinovuga ngo urumva ngo iyo shikiwe sinje muri situation mbi ngo nshima Imana ubwo nyene ariko nje ndihutira gusenga sinidoga imbere y'Imana mvuga ngo Mana kuri ko ndetse bigenda uko ahubwo ndakunda kubaza Imana ati hano naho hari igihe nshobora kubura inkomezi zo gusenga nkisengera nkabwira umugenzi wanje ati nsengera numva ncitse intege numva ndushe mu mutima mugabo sinje hano kuvuga ngo urumva ngo nidogera Imana no kandi hari igihe nashobora no gushobora kuronka amashimwe ubwo nyene mugabo nkasaba umuntu akansengera kugira ngo Imana imwe inkomezi zo kubandanya kuba strong muri ico gihe kugira ngo bintere kandi n'inyuma yaho kubona ko yari Imana ya mu nyuma nkashima Imana ati ndagushimye ko wemeye ko biba kandi ukampa inkomezi zo kubibamo ya ego yavuze akantu gakomeye cyane ubisanzwe iyo wisunze ijambo ry'Imana urashobora kubaho yavuze ati iyo washikiwe n'ikintu kibi ndasenga ko n'ijambo ry'Imana rivuga ati iyo ubabaye usenge iyo uryohewe bari iyo byose biri muri bibiri numva rero ifo utegereza kuja ukame ijambo ryavuze tudishime mu bintu byose ariko ikintu by'amacanshikiye kameme umwanya wo gushima reka senga Imana kwanza Imana impinkomezi kugira ngo ashobore urumva ni nyigisho zikomeye cyane tuko turazihabwa n'umukozi w'Imana yitwa Divine Light sanzwe ari umuririmbyikazi sanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo yiwe nshasha yitwa n'ubuntu. Reka rero tuyikurikirane hanyuma mukanya turaza kubandanya n'ikiganiro cyacu kugira ngo tubandanye twigishwa mu majambo atandukanye ariko kandi atubwira n'ibikorwa byiwe aho bigeze. Kwitanguriro
ukavuga iby'iherezo ni wewe mwami nisigiye kukumenya sindavyicuza kukugira byo n'umugisha kugendana nawe n'ubuntu kuba narakumenye wewe meya kungira uwawe ko ngufise ubu ngendana ubuzima ntacyo ndi ntagize nawe ntacyo mfise ntahawe nawe Yesu we ntacyo ndi ntagize nawe ntacyo mfise ntahawe nawe byose n'ubuntu kongu vise vise byose kongu vise vise amahoro kongu vise vise byose kongu vise vise amahoro sinshiganyira kubyiduhasuza daraba umutima ukuzura ibitwenge sinshiganyira oya kubyiduhasuza daraba umutima ukuzura ibitwenge n'ubuntu wangiriye no kuba nkiriho ntacyo ndi ntagize nawe ntacyo mfise ntahawe nawe mwami we ntacyo ndi ntagize nawe ntacyo mfise ntahawe nawe byose n'ubuntu Your grace and your mercy, all I see. Your grace and your mercy became my song and I proclaim. Your grace and your mercy, all I see. Your grace and your mercy became my song and I proclaim. Your grace and your mercy. Hey, your grace and your words became a song and I proclaim your grace and your mercy. All what I sing, your grace and your words became a song and I proclaim. No, nagiriwe koko kumenya.
twari muri new level. Abari kwadukurikirana mumva neza ko twatandukiriye kuri new level, twavuye mu buntu tugiye muri new level, sivyo? Iyo atubwire bikeya mu bijanye n'iyo ndirimbo na Nyarirya, niyo ndirimbo je naheruka kukwakirako, agereko anatubwira igituma akunda kudutevya atunyoteza. Oya sindabanyoteza burya nyene nico gihe kandi mba ndi ngandi ko ndakora afite nta gihe kinini kiba gihari, nuko gusa umuntu bivana n'ukuntu nyene usanga yiyorganiza mu gukora ibintu. Hari igihe umuntu ushobora gukora indirimbo nyinshi ku mwaka, undi agakora imwe, bivana n'umuntu ukuntu akora intunganya ziba zimeze, ariko kandi si kuvuga ngo nukubanyoteza. Nene ntubona ko ncangaruka ameze neza cyane. Twagukumbuye no ntabwo bavuga ati mpava ngaruka abantu banyu bagiye kuri babanza baguma baza tujya muri imvye ni oya ba ari kuntu yavuga ngo urumva ngo dusanga twakwibagiye kubera ko mukimbwira ko muzosanga muhanyi bagiye muracanyibuka. Turacakwibuka giye mutuba mukibimbaza niho nabona ko mwanyibagiye, ariko ko muguma mubimbaza muranyibuka. Rero urumva ntimunyibagira. Hari benshi abarimvyi barimba indirimbo zo guhimbaza Imana dukunda kwakira, havuga ati dukunda gutevya ibikorwa byacu bishira agaragara kubera icyambere uburyo, abandi bakatubwira tumwanya, hari ibintu biba bikitugoye ubuzima. Muri ivyo bintu ni igiki gikunda kugufatira cyane ku buryo uduha indirimbo utevye n'umwanya cyangwa n'umwanya utawuragira? Ukivuze neza cyane. Ufite jewe ukuntu meze, ndakunda gukora ikintu numva muri jewe, apana kubera ibintu abantu bashaka. Ndakunda gukora ikintu kimatanye n'umutima wanje. Nshobora no kumara igihe narakoze indirimbo mugabo nkumva ko hataragira ko ndayishira ahagaragara. Rero ni umwanya wanje utawuragira. Kuri Divine Light uburyo nta ngorane. None Imana hamwe na Kristo dutuma biba, Imana iradushoboza. Sino nta kibazo cy'uburyo ufise. Kubera iki none Imana iracinzira nk'ubobona ofete sinigera ndimita Imana kubera ko Imana ni boss. Kandi ko yakora iyo yantumye imenya niko nibikora ugasanga byagenze neza cyane. Imana ni boss. Yego Imana ni boss. Imana nifise byose. Imana no mu boss aguye ikintu mu gihe we yashaka. Kandi Imana ni superstar. Nana ku karirimbo nakoze ko ego ariko kandi bako kubaga bwati ngo Imana ngo nwa umakabisha. Bizu ariyo nayindi nabonye bariko baragira anniversaire Yesu kuri Noel. Bariko baragira ngo joyeux anniversaire Jésus. So new level niyo ndirimbo yaherukirako, ufatiye kuva ico gihe gushika no munsi. Parcours yawe y'umuziki yagenze gute? Ni giki wunguse kuva kuri new level gushika ku rino ndirimbo yawe shasha? Ni byinshi cyane kubera ko so new level hari ibintu ahantu hamwe nigenda agaragara, haba mu Rwanda hari ama église menshi natumiwemo mu concert ndagenda gukora. Hari na concert yabaye muri December ino yarimwo bakozi Imana Vestine na Dorcas, nayo nyine nari umu invité. Urumva ko hari ibindi quand même byakoretse inyuma ya new level cyane mu kumvuga mu matanye n'umuhamagaro cyane na carrière yanje mu muziki, kubera ko mvuga cyane ibyatumye nkora ngaragara mu muziki nyene. Yarumva abona new level yagushikanye mu yindi new level mu yindi level nyene. Arabuze ikintu mbwa numva nashaka kubaza akantu gatoya kuri show y'abakozi b'Imana Dorcas na Vestine. Amapolemike makeya yavuze ati Light niho yari ntibamuvuze kwibiki n'ibiki. Muri ico gihe wewe wavyakira gute? Wavyakiriye gute? Wishize mu kibanza ca gute? Ni kuri je no besh afite jewe muri je nta jaruzingira, kubera ko nzi umuntu wese afise kumana yamutegura ibintu byiwe. Kandi kuba ntavu none gute ahubwo baramvuze none numva ko bamvuze bavuze ngo je ntibamvuze kandi bakuvuga bonye wowe wishize kandi wisanta gute muri kijya gihe? Kuko hari ibintu byinshi byandika kuri réseaux sociaux, wewe waca wicanga ati none jewe deja bamvuze. Ikindi kintu wisanta mu
muri ujya mwanya afite jewe Vestine na Dorcas nari mu babakiriye nibaza ko nagumanye nabo umwanya munini nari proche yabo hari n'ivyo bavuga nkabona n'ubeshe kubera ko hari ivyo bavuga kandi turi kumwe nkumva ata abantu bariko bari exagera kubera ama réseaux sociaux nyene acaka ibintu bitandukanye hari gihe ba critica cyangwa bakavuga ukuri mugabo je sinovuga ngo urumva ngo je nicari kimbabaje ntiko ari kugira ngo bavuge ko ari kugira ngo mbona abantu barakiriwe neza kandi baraje kudukorera and then nanje nagira umuntu bwo gukora muri iyo concert kandi bigenda neza cyane rero abantu babo ko bavuga ngo ntibatuvuze kandi deja baratuvuze kubera ko iyo batatuvuganye ntibari kuvuga ko batatuvuze kandi si ni cyari kibazo cyo kuvuga ko nibo bari n'abashitsi nibo twabakiriye urumva ko none sinumva akibaza hancari kiri vraiment je ntaco vyambwiye kubera ko umunezero wanje no kubona ndiko ndabaho ico nahamagariwe kandi nkabona bariko baragubwa neza nubwo baguma baperturba bavuga utuntu tutari two mugabo vraiment ico nshima Imana nuko concert yagenze neza Divine Light arahamagawe mu giteramo cyangwa cyo mu Rwanda urahamagawe muri wewe wavyakira gute wabifata gute ubonye usohoye New Level ushuja baguma ugumuronde ko muri wowe wiyumva gute numva nyine nshima Imana kubera ko Imana ibiguhaye akajyo ko gukora kandi bimatanye n'ico Imana yaguhamagariye rero numva ndabishima Imana kandi nkumva ni faveur kubera ko abaririmba bari benshi cyane kumva ko ari go kwiyumvirwamo muri abo benshi kabara kajya Imana iguhaye udashaka gufisha ubusa kandi ukagashimira Imana ya hari kibazo dukunda kubaza abaririmba gospel uratumiwe mu giteramo mugenzi wanje akunda kukibaza uratumiwe mu giteramo uri umurimbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana urabishuka bavuga ati je kugira mpaguruke ku mugwa mukuru w'ubutunzi hari ibi amakondisiyo aya nayo mutegerezwa gushikana jewe kubisanze ibyo nibaza ko kiguma ari banga ry'iwanje kubera ko jewe sifise ukuntu nyene ko wanje ntwari ibintu kubera ko jewe nshira imbere igikorwa Imana yashiriyeho sinigera nzinja kuraba ngo abantu ngo ndagusaba ikintu ngo kubera ngo Imana irafise ukuntu uyiretse irafise ukuntu ikora simpaka ngo urinde kubobrije ahubwo barashobora no gukora mu gihe wowe witekaniye ya kubera ko wowe washize imbere igikorwa Imana yagushiriyeho hama kandi Imana nayo irafise ukuntu nyene bikora ukagenda worohewe atari kubera ngo warenze kusaba abantu deja abantu sinabwo ari bo sibo dukorera ya Divine umaze kuja mu mahiganwa y'abamisi yaje mamisi urano bigira canke hari umunsi umwe umuntu yakubwiye ati Divine nta kuntu uza kwiyandikisha mu bamisi kuva muri 2022 bagomba banyosha ni iheruka hari umuntu yambwiye ati nukuri jewe umujournaliste yambwiye ati nzogukora ama promotion yose ashoboka muganda kono game guhiganwa muri Miss Burundi ariko jewe ibintu by'ama competition sindavyereka kubera ko je ndatinya gutsindwa sinkunda kuja mu bintu kompeta n'abandi oya kandi sinigera niyumva muko naja mu bintu vya Miss Burundi uzogende kubera iki none nogenda birahura tese gutese birakubera zataye bakunda gusaba nkaje sinogenda nibaze yuko ubu baracarabije ngo vy'amataye nkaje nogenda muri Miss Burundi nabaje bafatira kuki bafatira kuri projet ugiye gupresenter ndibaza hariho amametero basaba n'ibiro basaba usanga none amametero nayakwize nico kitubana ko bajije ico kibazo kandi wumvise yuko ariyo n'abantu bamaze kuguha iyo mitwe basi uraja muri 2024 ariyo Miss Burundi 2024 yarabaye uyu mwaka ariko izoba okay zo kwiyandikisha tuzoza vrema zo kwiyandikisha ndose amajwi yanyu muri batatu muri babiri gusa oya tuzoshikira tukore pro nuko zabigerageza umusoma nukuri sinovuga ngo byo nzo bigerageza kubera ko bazwimbwira mbwa sindabona igituma nora afete nabwiye ndatinya competition oya utinya ko urajamo ukavuga ati jewe ndabigerageje usivye no kuvuga ngo gutinya kompeta n'abantu muri Miss Burundi sindumva ikintu kimamagarira kujaye sindavyumva muri jayo demo ya
ni Divine Light asanzwe afise abahagarika ibikorwa byiwe management canke label bimeze gute muri kino gihe nuvuga guca nta label nimwe ndimwo pour le moment ahubwo ndafise abantu bari proche yanje bemeye kwifatanya nanje kubera ko navuze Imana yafise nyene ukuntu igenda yatunganya ibintu ugasanga irakuhaye nk'umuntu akagerageza kugushigikira kukuba hafi gutera intege atakiguzi na kimwe gusavye ni bwa buntu nyene nabwo mugabo sinuvuga ngo hariho label ndimwo usivye ko jewe ndafise église sengeramwo ndafise chorale ndirimbamwo muri église usanga hari ukuntu badusupportinga ariko ndafise n'undi muntu ajeje ibintu bijanye na promotion B5 canke Espoir niwe muntu muri techniquement turakorana cyane ahubwo ni nawe akora ibijanye na promotion byinshi mu yo nakoze indirimbo canke ibintu nimeje gukora igikorwa ni nkawe biba biraba cyane yes tunabandanya n'ikiganiro cyacu kandi tubanze tumvirize New Level cyo tugaruka mu kanya mundeke magarare shinginae nijririre ngavuge ivyo umwami yakoze singishoboye kubikora ndanezerewe kubw'ivyo yakoze nuzuye amashimwe mundeke magarare shinginae nijririre ngavuge ivyo umwami yakoze singishoboye kubikora ndanezerewe kubw'ivyo yakoze nuzuye amashimwe Imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo This is a new level Imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo This is a new level New level Yeah, new level New level This is a new level New level, new level New level Oh, new level, new level. This is a new level. Wanyegeje mu kiganza cawe mwami mwasandondeye niyo mbona Jenda kingiwe wanyegeje mu kiganza cawe mwami mwasandondeye niyo mbona Jenda kingiwe kumurango mbere inkingi y'igicu mw'ijoro inkingi y'umuriro umurikira inzira zanje ngenda habona kumurango mbere inkingi y'igicu mw'ijoro inkingi y'umuriro umurikira inzira zanje ngenda habona Imana izotuzigame izoturinde Imana izotuzigame izoturindira ubuzima mu bihe bishasha twinjiyemo This is a new level New level Oh, new level New level This is a new level New level, new level New level Muri byose ni new level Muvyo dukora new level
kuhashika harakayangana hamwe imbere wanyereka siganirwa kuhashika harakayangana naho amatanguriro yaje yoba mato cane amaherezo uzogasaga kandi nzokwaguka naho amatanguriro yoba mato cane amaherezo uzogasara kandi nzokwaguka naho amatanguriro yaje yoba mato cane amaherezo aruta intango kandi nzokwaguka naho amatanguriro yaje yoba mato cane amaherezo nzogasara kandi nzokwaguka mu bikorwa vyiwe nk'umuririmbyi yigenga ntera nje imbere. Iyo uriko uravuga ntera nje imbere ni ukuvuga ariho intambuko ushikako kajako kuyindi urumva ni nka bavyita gute prophecy yuko ntera ntegerezwa gutera tujya imbere pana gusubira inyuma. Ari indirimbo ivuga sinzosubira inyuma kwa shetani hariya ni habi yari imbere karago. Yo ni indirimbo karago indirimbo karago. Urashaka kutubwira koko uribona mu iterambere kuva utangura ibiko uribona mu iterambere koko? Hari ibintu bigaragara byerekana yuko Divine Light yuko yateye imbere ko ariko atera intambwe ajya imbere. Ndagutume kuri YouTube uja kuraba indirimbo ntera nje imbere na n'ubu zo gucubona ko hari intambwe, kubera ko ntabwo zisa nzikoze kumwe, ucubona ko n'uburyo atari bumwe zikozwemo. Rero nibaza ko ari intambwe nyene, kandi aho narindi ubwa mbere naho ndi ntibisa. Navuga gute, nibaza ko aho ndi ko naravuze kandi ko ndazi kunjana kure, ni kuvuga ni kure cyane yaho ndi no munsi. Ejo ni heza cyane nkuko nanabivuze no muri New Level, navuze ngo hamwe imbere wanyereka siganirwa ko hashika kuko harakayangana, kandi naho amatanguriro yoba matoya amaherezo aruta intango nzokwaguka cyane. Nje nirembere ndi banyereza prophecy, kandi nibaza ko umbuni umuntu wese aba akeneye ko ikintu kimutera intege no kwigira ivyizigiro by'ubuzima canke ivyizigiro vya kazoza, kugira ngo yizere imbere ko ari heza par rapport ya haruno munsi, kugira ngo bimuhe inkomezi
bashobora kuba ariko araca mu bihe bikomeye avuga ati imbere ni heza bikamuha gukomera no kwizera Imana yawe. Turiko turatera tuja imbere Divine Light mu bikorwa byibe byo muri kazoza wowe wifuza cyangwa wowe ushaka kugira korabo n'umuririmbyi kazi w'umurundi n'umucangwe n'umushinga ntaye cyangwa umusore asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ukaba ubyifuza ni bande? Nibaze ko ahubwo biri mu nzira mugani twe kintu cibambaza direct kandi nshaka wenda kunze kandi tuba surprise sinda bibabwire ava mubanze kwanza barumvize ndubona kugira ngo barindire n'ibyo bindi kuvuga ko hari bimaze kuba barahari babiri nyene bo barundi kazi harimo n'abarundi turiko oya n'ukuri niba ntashaka kubibabwira ubunyene ni surprise ariko nibaze ko uku kwezi nibaze ko muri uno mwaka hashobora gusohoka izindi ndirimbo ntari jenyene hariho n'amakorabo nakoreye mu Rwanda ntarashima ko ajya ahagaragara mugabo je préfère ko ntangura iyo ndi kumwe n'umurundi kazi umwe ntavuze ubunyene ariko arahari kandi turiko tubigejeje kure twitegura kugira ngo dukore iyo ndirimbo. Nimba ariwe utubwire ko ari Eden banga arimwo ubaze n'ukuntu mukanyetsa ko turandikiranira mu message arimwo urayishure kandi ahantu hose ngiye Eden aze kuraba kino kiganiro ahantu hose kuva ngiye mu ma emission ahantu hose guma barikrama Eden mukore na Eden sinzi gito reka rero twumvira Imana tubikore ko iki nawe ari uhereye ko ariko sinzi nahishuriwe ega je ndumuvugisha ego yatubwiye neza yuko afise imigambi yo gukora n'abaririmbyi kazi n'abaririmbyi n'ibindi bikorwa akoranye n'abanyarwanda ndibaza tuzobibona ahagaragara. Jewe sanzwe ndiko ndategura igiteramo ico giteramo kizoba citabiriwe n'abaririmbyi baririmba indirimbo zitari zo guhimbaza Imana hanyuma nkaca nifuza yuko Divine Light azoba muri ico giteramo na kuri afishe nkashira ko ifoto yiwe. Ivyo bintu mwovyemera? Iki kibazo kirakomeye cyane Jean kuja muri concert ya atari yo guhimbaza Imana hama nkagenda yo ndumwe ngiye guhimbaza Imana izeno birakomeye cyane nibaza ko sinogenda nishuye hanyene ngo novyemera cyane sinovyemera byuvana na objectif itumye mwifuza kumba muco giteramo nimba bavuga ati reka baririmba mu nyuma ndababwira ubutumwa inyuma cahe nimba bavuga ati tuvange sinomivanga bro sinabivanga ngo urumva ngo haragiye ngo muri msikanaka arakubise karirimbo ntavuze ngaha hama nandi cinge ndavuga hama cyakurikira nunda cyashiramo kandi karirimbo ntavuze ngaha izeno nivyo ukunda. Ndabivuze gute kuko ariho umuririmbyi umwe nigeze kumubaza usohoye indirimbo zo guhimbaza Imana ukumva izo ndirimbo zawe ziko ziravuzwa mu kabari ziko ziravuzwa muri boîte wumva gute? Avuga ati yo ndaryoherwa cyane gose kuko misanzwe hariya muri boîte niyo abantu bari sanse kumva ubutumwa kurusha abari muri eglise. Nivyo nyene ngo ni nk'ivyo nyene ufite na jewe indirimbo yanje ndayumvise nk'ahantu nkaho nibaze ko nogerwa cyane ahubwo nishasa Imana kugira ngo iyo ndirimbo ibakorere gusumba n'abandi kubera ko abo nyene burya nibo nyene burya bakwiye kuzumva gusumba abandi kubera ko jewe nk'ubu iyo dufate iyo indirimbo hari n'ukuri abantu bamaze kwigukizwa bumvise indirimbo yanje akambwira ati nabonye no ndirimbo ndashaka gukizwa bigende gutama nkamufasha akiyana akava mu byaha nico kintu cambere kingyohera gusumba abantu bavuga ngo urumva ngo Felicitation yakoze indirimbo isa neza mbonye umuntu yihanye kubera iyo ndirimbo biraryohera cyane cyangwa umuntu ari kwa muganga ngesorana ubuntu hari mu brother umwe yari mu bitaro kuko yacanduye ikiri foto ambwiye ati urakoze cyane iyo ndirimbo ubuntu n'ubuntu iyiririmbye mu gihe canje mu gatondo yavyutse ataha
nimba uzi ikintu catumye celebre nico kirimo rero yarumva byatumye yizera ubwo buntu bw'Imana hama ukwizera bujya kurarema bice bituma n'umubiri urabimenya ko yagize ukwizera avyuka atayakize mu gitondo rero indirimbo ije muga kuja kurimba muri ayo makonsiyo numva ko sinobishobora vraiment mugabo indirimbo igiye muri gufasha abantu mu maboate n'iki no mu bubare n'umunezero yeah. Satisfait? Chacun a suivi. Mbere yuko tumviriza ntera nje imbere Divine Light watangiye kuvuza gitari rya natangiye kuvuza guitar muri 2018 yeah 2018 guca nashitse imyaka ingana Jane sinovuga ngo nashize imyaka ingahe kubera ko nkitangura kuciga byamfasha mu kwezi kumwe cyantangura kwimenyeza bukivuza ahantu hatandukanye no mu ma evenement ntangura kubivuza nuko yene wasanga ndabivuza ukuntu mugabo nubu ndaciga ya nubu ndaciga ndacafise courage yo kumenya byinshi kwera umuziki uragutse cyane ya uravuza solo canke bass canke ugira accompagnement gusa je mvuza accompagnement gusa nariho byo bita freestyle arpège bon je mvuza guitare ukunyene acoustique ya mugabo urumva acoustique irimwo byose urashobora kuyivuza acoustique yonyene atayindi instrument irimwo bikagenda neza ya eko tuvugiriza akantu utari kuraririmba akantu karyoshe cyane umuntu ashobora kumviza gasinzira nizo kurenza ko ngo gasinzira rero muba adasinziriye no ndabigenza gute Sinzira cyane sawa byakunze urabona okay guitare kubera ukunda guitare cyonyene ura piano batterie atari piano ndiko ndagerageza kubera nibaza ko instrument imwe iratuma worerwa n'andi ma instrument kubera amanoti namwe bugende ko ndavuzanya n'umu pianiste tuvuza bimwe rero piano vraiment ndayikunda cyane nibaza yuko nayo nyene mu misiza ndobona ndiko ndayiga cyane kandi kubera ko piano nayo nyene iri mu instrument préféré kura kuzi indirimbo nkawe usanzwe uzi igitare melodie wirondera uri kuravuza canke umanza kurondera melodie imbere yuko uvuza hajya ndiko ndakompoza indirimbo bigenda gute kenshi iza ndiko ndavuza ni kuvuga iziramwe muri melodie kubera umuntu avuza instrument ama melodie arayamana ni melodie niko ndavuza nubu no create n'indi kubera ko uri kuravuza nyine ufata amanota ukakompanya bikaca bitora melodie yeah. Reka tubandanye n'indirimbo ntera nje imbere cyo tuza hano turangiza n'ikiganiro cyacu cuno munsi ariko kandi agenda dukubise nakandi karimbo sinzi yagakura sinzi byo ari byo reka dusiremo ntera nje imbere inyuma ya acaza dusezeze akantu nyene ibana kumuti womotse murakoze Siyagira birarangiye Yesu nawe uvuga biratanguye Bamahoro enje ko bwawe Siyagira birarangiye Yesu nawe uvuga biratanguye Bamahoro enje ko bwawe
aho wamvanye naho njana naho bisa bisaniye ndazihukunjana kure inzira isubira inyuma nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari ntera nje imbere ntera nje imbere ntera nje imbere nuhimbazwe umwami akunze kuncungura yesu uri umwongere mwiza uri umwongere wanje mwiza atondeka ihondeka na rimwe siyicara ryanje riva hasi ryanje
ibintu biri kuri indi poem. Yes, turi ku musozi w'ikiganiro cyacu twari kumwe na Divine Light. Ndagushimiye cyane. nanje ndabashimiye cyane ego Ndazeye ko vuba cyane ugiye kudukubita inde mundi muziki wo guhimbaza. ni kwisi ndashaka kubatevya ubu nibaza ko ari vuba cyane DJ Hafa ndagushimira. Okay, ndagushimira nanje kubona washoboye kuduha waduhaye umwanya ni waduhaye umwanya canke ni Imana yaduhaye umwanya Light yaduhaye umwanya nanje. kubona washoboye kuremesha kino kiganiro bakiremesheje ikiganiro cacu cuno munsi cyitwa Be Live Show cyakimeze neza cyane. Tushimiriye abakunzi bacu iyo bari hose, turazi neza yuko ariho benshi bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, mu ntara zo hagati mu gihugu no mu ntara zagutse nshasha zagutse. Turazi izi ntara zagutse, intara yagutse ya Buhumuza ariyo intara ya Buhumuza, ariyo Butanyerera, Utanyerera ari intara ya Urunga, Gitega hamwe na Bujumbura. Intara yagutse ya Bujumbura gushika hariya ku mpanda za Gihanga za Bukinanyana ni gisagara cya Bujumbura. Zahehe mu Cibitoke ca Rugombo, mu Ibubanza za Gihanga, hehe hose hari hose ni mugisa mu ntara nshasha yagutse. Ego nziza, ntara nshasha nziza yagutse ya Bujumbura. Aho se baradukurikirana no mu bihugu dusanzwe duhana imbibe, ibihugu byo muri Afrika n'ahandi hose kwisi. Uciye kuri Canal Plus namwe na Star Times ni numero nizingahe? Canal Plus ni 396 cyangwa 396. Kuri Star Times ni 600 cyangwa 781. Gutyo ukabandanya gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi eka n'ibindi byose bisanzwe byerekana kuri iyo mbonesha kure. Ego cyane cyane ikiganiro Be Live Show ni irakoze wanjye ngitsana ko ndakiremesha hamwe na DJ Rafa mugiraho muba mubahwe naho utaha.